Ibihe vyiza banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ariyo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV, none n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwako cane. Turi kw'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2025, kaze mu yagezweko ariko aragarukwako cane, amakuru tuza kubabwira kubijanye n'ivyaraye biranze isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyaranze aya masezerano ndetse n'inkuru y'umubabaro nyuma y'uko ayo masezerano asinywa, ku vyabaye kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse na mugenzi w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye inyuma y'isinywa ry'amasezerano. Muri ano makuru turaza kubabwira ukugene intambara yasubiye gusutama na nyuma y'amasezerano, aho kuri ubu ngubu M23 imaze gusubira kwigarurira uduce twinshi. Ni nyuma y'intambara yabaye ku munsi w'ejo haheze hari kw'igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2025. Muri ano makuru turaza kubabwira ukugene igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu kiri mu vyago bikomeye cane ko intambara irashobora kucyadukira umwanya n'umwanya. Byose turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, ariko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe fyonda ko kugira ngo zurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twashikirije ducishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Tudatevye reka aya makuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru yihutirwa cane ku bijanye n'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yari amasezerano agize igihe ategerejwe, yashyizweko umukono ku munsi w'ejo. Kuko amakuru adushikira abivuga, amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yaramaze igihe kinini aganirwaho, yashizweko umukono mu muhango wabereye i Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu vya Afrika bitandukanye. Bababwira yuko ku isaha y'2:55 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi nibwo Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bombi ati noneho twashyira umukono ku masezerano. Nyuma y'ibiganiro n'ibwirwaruhamwe zagarutse ku rugendo rwo gukemura amakimbirane no kwiyemeza kuyashyira mu bikorwa ibiyakubiyemwo. Mbere y'isinywa ry'amasezerano, Trump yakiriye muri Oval Office mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, bagirana ibiganiro vyamaze iminota mike bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo agomba gusinyirwa nyine i Washington DC. Ni ibiganiro vyatangiye ahagana isaha ya 12:00 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Nyuma ya Kagame, Tshisekedi nibwo yakiriwe. Twabwira ko muri icyo gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu Village Urugwiro vyatangaje ko amasezerano agizwe n'ivyiciro bitatu, harimwo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro, amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro na Trump bari kumwe, birangiye buri umwe ukwe yerekezaho amasezerano yasinyiwe muri US Institute of Peace, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giharanira amahoro. Ku wa gatatu nibwo cyahinduriwe izina kitirirwa Donald Trump mu guha agaciro uruhare rwe mu guhagarika intambara zimaze iminsi ku isi. Trump yayivuzeho vyinshi avuga ko kubaho amasezerano asinyiwe
ni ukuvuga ko Trump yavuze yuko kubaho ariho amasezerano asinyiwe bifite ikindi gisobanuro. Ati turi kumwe hano ku nshuro ya mbere muri iyi inyubako nziza nshya. Sinshaka kubabwira ikiguzi cyayo kuko ni menshi. Ntabwo hano hubaka amafaranga makeya. Uyu mugabo umuhango wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimwo uwa Angola João Lourenço, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Mahamadou Ali Yusuf, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria. Hari kandi na Visi Perezida wa Uganda Jessica Alupo. Trump yavuze ko ari umunsi udasanzwe kuri Afurika no ku bihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Yashimangiye kandi ko yagiranye ibiganiro byiza n'abakuru b'ibihugu byombi. Ati ni umunsi mwiza kuri Afurika, ni umunsi mwiza ku isi yose muri rusange no kuri ibi bihugu byombi. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya w'ituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yakomeje ashimira Perezida Kagame na Tshisekedi kubw'ubushake bwabo mu kugirana amasezerano kugira ngo amasezerano agerweho. Ati ndashaka gushimangira ko aba bagabo bombi canke abayobozi bombi babiri ari abanyamurava. Mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza. Mu ijambo rye yageze aho atevya avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi uw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko ari abantu bakunda, nubwo ngo abantu benshi bashobora kugorwa no kubyemera. Perezida Kagame niwe wahawe ijambo akurikiye Trump. Yatangiye ashimira abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango avuga ko bigaragaza urugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube urugendo rushitsa ku iterambere ndetse n'inzira y'amahoro. Ati by'umwihariko ndashimira Perezida Donald Trump. Nta muntu wasabye Trump gufata izi nshingano. Akarere kacu ntikari mu tuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka ishika 30. Twabonye ubuhuza butagira ingano ariko nta na bumwe bwabashije gukemura ibi bibazo. Perezida Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya kandi butanga umusaruro bwatumye haterwa intambwe, kandi ko atigeze afata uruhande ahubwo yatuyoboye mu rugendo rugana ahazaza aho kureba ahashize. Perezida Kagame yavuze ko umuhate wa Trump wanajyanye n'ubushake bw'itsinda rye ririmwo Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, hamwe n'intumwa yihariye ya Trump muri Afurika Masad Boulos. Ati umusaruro wavuyemo nuko dufite inzira iharuye neza kurusha izindi twagize. Aya masezerano atanga byose bikenewe mu gukemura aya makimbirane rimwe na rizima. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo zizaba ziri kuri Perezida Trump ahubwo
kuri twe asaba ibihugu vya Afurika gukorana kugira ngo aya mahoro agere kuri bose. Yijeje ko u Rwanda rutazigera runengwa kutubahiriza aya masezerano. Uti u Rwanda ndabizi ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibyo ndabizeza. Inshingano yacu yahoze kandi nuko igihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byago bikomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko uyu munsi utanga icyizere ku baturage bo mu karere k'Iburasirazuba. Yashimye abagize uruhare muri aya masezerano, asaba Imana gukomeza kuyobora abantu bose bazagira uruhare mu kuyashyira mu bikorwa. Ati niyo mpamvu mbasabye mwese gutanga umusanzu wanyu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Perezida William Ruto wa Kenya yavuze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano agerweho, anasaba Trump kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje no kuvugwa muri Sudani. Mu bandi bari bitabiriye uyu muhango harimo Perezida wa FIFA Gianni Infantino. Tukaba twababwira yuko aya masezerano yarangiye asinywe, ariko nanone akaba yaranzwe n'ibintu bikomeye cyane, harimwo akababaro kagaragaye ku maso ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo amasezerano yarahejeje gusinywa, kandi bikaboneka yuko atarabanaga ryiza n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nanone bikagaragarira ku kugene bategeze bakorana mu ntoki mu gihe baheza gusinya amasezerano. Ikindi cyaranze ibijanye n'ivyabereye muri uyu muhango wo gusinya amasezerano ni ukugene Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Donald Trump wa Amerika berekanye ibitabo byasinyiwemwo ayo masezerano, ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kababaro kenshi yijimye mu maso, biboneka yuko atashakaga kwerekana aya masezerano arambuye bino bitabo, ariko nanone byaheze n'ubundi amasezerano asinywe ataco akibikoze ko. Ayandi makuru ariko aravugwa cyane ni ukugene intambara zabandanije gusutama hagati ya FRDC ndetse n'ingabo bafatanya mu kurwanya M23, ni ukuvuga Wazalendo na FDLR. Bikaboneka yuko intambara zakomeje cyane aho muri kino gihe hariko haravugwa ibijanye n'uturere twinshi M23 yongeye kwigarurira mu murwano wabaye ku munsi w'ejo, ariko igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2025. Intambara zasize zisenyuye ibintu byinshi. Mu yandi makuru turiko turabategurira turaza kubabwira ko muri zino ntambara hari ibisasu byinshi byatewe mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bisasu bikaba byahejeje no kwica abantu bamwe bamwe. Mu kandi kanya turaza kubabwira ibiharuro by'ibyahejeje kuba, ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yasize atanze amategeko yo kugara imipaka ihuza Burundi na Kongo ahariko harabera imirwano, ndetse kongereza umutekano ku rugero rudasanzwe, ndetse asiga avuze yuko hatagomba kugira impunzi ziva muri Kongo zinjira bivanye nuko yikeka ko hashobora no kwinjira abagwanyi baye mu 23. Kuri ubu ngubu biboneka yuko bashobora no gutumbereza gufata igisagara ca Bujumbura. Mu kandi kanya turaza kubibabwira byose makuru yandi turiko turabategurira. Ibe vyiza nivyo ndabipfurije.